je Scovia namubwiye kakabandanya yibasira couple présidentielle canke Burundi nzo nawe yaruka gushira ari umugore twa Scovia y'umunyarwanda ya video yaruka gushira ko sinzi ko wayibona narayibonye ijya mera umugore umviriza jo abanyarwanda baragurikirana cyane urano ko abanyarwanda barabibasira Son Excellence umva bamaze kuva kwa Son Excellence bagiye abanyagihugu oya ba Premier Dame bageze kuri Premier Dame barasubiye ngo ega bobo ndakwerekere ngene bameze ndakubwira yuko urumva baraje ngaha mu Burundi barabarungitsa baje ku expiona nkuko wabivuze baje arabatasi baramenya abarundi ngene tubayeho baramenya ivyo dukunda baramenya ibitubabaza baramenya ivyo twanka icyayi kiyikurikira rero ubu barazi naho bakora ababaza abarundi kubera wo uje uvuga igitoro egaye igihe impunzi z'u Rwanda zihungira ngaha muri 59 no muri leta hari abanyarwanda benshi ega ibi by'abahutu n'abatutsi nibo babizanye ngaha nabo bari bireta nibo babyinjije ngaha kubera aho hari abavuye mu Rwanda ari byo bibomoye babyo ivyo nyene banse gusangira ubutegetsi n'abagenzi babo baje abanyarwanda ikintu kimwe babicishije bagumye babatwara mu gisoda mugabe bagira yuko nabo bakobwa naho arabatasi babara abantu soda bajya batasi n'abasoda baba nyine babara nka documentation yabo bararungika badada kaza kuri n'u Rwanda uvuga ko urigura ivyo ni kweri kirugira ibintu nk'ivyo ega wakeneye conquête wewe Son Excellence numvise avuga ijambo conquête c'est conquête qui sont afite umva bo bakeneye barafise na ideologie yabo mbi uzo kumva mu Rwanda akubwira ngo ijya ngo bavuga ngo Rwanda Urundi ngo Nurundi Rwanda. Bonjour mesdames et messieurs, le monde Buja Flavor. This is Irebe Media, the one of the best channel for this industry of Buja Flavor. Chakanya makuru shema kibazanira. Bishamu vuga muri industry of Buja Flavor. Nkuko tuma twikora reka tuze dukengurikira Imana. Thank you God for everything done for us in the name of Jesus. Amen. Abadusira dukengurira abakozi bisamirizi Irebe FM 91 n'ibice 4 novuga gabukiye. Hamwe n'ijana n'ibice 2 kabisa. Ari interieur n'ibice 2. Ari interieur ari muri mubambe kabisa. Ni Kigali baratwumva mapema sana basibuye tusinyare na siradio zabo tunazisikilizaga tukiwa Kirundo kabisa na basiaribishi sinyare 100.2 baipate Kigali mapema sana amakuru bayaronke natwebwe turagira iki turabumviriza cyane gose kuko ivyo biriko biraba mu gihugu by'iterambere mu gihugu barabikeneye kuvyumva yego natwebwe ivyabo turabikeneye ubu bari mu cunamo none w'icunamo rakizi bariko baribuka bongera biyubaka turabizi simbizi wasema vumba Buda ego papa salama grand frère meze neza kiraza neza utagowe ngo murakomye ikirungu ratera umukoshi ebana byamujama kwere anyinyi gitoro kweri kandi narashagiriza anga shagonga boss atari kweri none wakimusavye yari akikwima mbo musanzwe ndo hivyo tu akini pole tu ni accident tu kabisa kweri isupu irabaye umushushu kabisa sema vumba mie rero nili kutafuta na kurondera kugira ngo tuyage kubijanye n'uruhara rw'aba influencer muri ko muragira mu iterambere ry'igihugu cyacu cy'u Burundi yego barabonye aba influencer mwarahagurutse bimeze gute bega rujya rugamba mwatanguye bimeze gute mbo urugamba ntitwagwitumye twarahamagawe baraduhamagaye natwe turitaba bande babahamagaye bo twe twabonye hariho indongozi zo mu Rwanda zahamagaye aba influencer bo mu Rwanda ziza kubahamagara ngo baze ngo gutyoza gucafuza konona kugira ibinyoma bahamagara n'amenyesha makuru gufata batwandikira amateka yacu jean barafije ngo ndavuga amateka bafata histoire yacu bayandika uko itari kwera bazi histoire ya Semavumba cyangwa no histoire y'igihugu urumva ingene vyagenze bo barafise histoire yabo
twebwe twarabakurikirana kandi bo batanguye media zabo tuzikurikirana ko zatanguye murazi neza yuko bahora batumira abarundi bakagenda gukora ama interview murazi yuko ba D1 ba Dramati bande ba Bifesi bagiye baraca mu binyamakuru byabo urumva bagiye mu binyamakuru byabo twacha twiyabona twarabikurikiranye mugabo bamaze kubona yuko abarundi babahaye umwanya baca batangura rero kuza barabahereza ibinyoma bavanye mu Rwanda batangura kubihereza abarundi babibagaburira babishyira kuri izo mbuga n'ubu bariko barabivuga n'ubu umwanya wose 24 aba radio y'u Rwanda aba influencer n'abaki kandi uzorabe abakoze ivyo ni babandi nyene twaha umwanya uribuka ba DJ Brian ingene baza nga tukabakira neza uribuka ba ejama media abitwa nambari bandi bayago baraza ngaha bitwa ntumbaze y'ama TV yose yo mu Rwanda azitwa ngo za Chita Magic bose undiza barabonye Bujumbura bose yego na après zigiye evenement barakunda baraza kubera mugabo hajya ntibaba baje gukora content bari baje mu cubita ubutasi bo baba batumye ubutasi ntumbari none niba kubwira ngo Bujumbura ngo bumva ngo Kinama ngo mu Buterere ngo baza ko batahatse neba hamenye gute ntibaje twe twibaza ko baba baje kurondera amakuru content ja guteza imbere no acana bare ikara n'inkotanyi mu frere inkotanyi urazizi inkotanyi ibintu ndazikunda nuko zitinya abarundi ndabizi ivyo nagereye ku mupaka narabuze n'inkotanyi nimwe turamukanye jewe ndi kote y'u Burundi turamukanye ati makuru nkotanyi narabuze nimwe zafuye kumva gusa ngo se mavumbageze ku mupaka guca buriruka gusa rero ko rero kagufatiye ku butaka bw'u Rwanda kigira ibyinda yigira mu mpuzu nako rero gaca kiyumva yuko gakaze rero kabisa gaca kiyumva ikiro hewe rero wo kuvuga ati rero hajya baraza bazi mu butasi mu bikorwa by'ubutasi ubutasi rero bisigura iki mu kirundi ciza iperereza iki we nuzi muri Bibiliya yuko bagenda Yeriko hari abisirayeli bagiye barakunda yitwa Rahabu ashinda iragarutse byo bujya mu misi heze hari urukobwa nakunda kubona umuririmbyi araho gurujya Rwandakazi ukagerageza kuvuga ikirundi mugabo wapi bagasinde Nyarwandakazi so mubaza identité yiwe ukayibura mwakwera imigendanire yari myiza ubwo vuga sinasubiye kurubona yaciye agenda bashe baragenda ukabona ntago mperutse vuba kubona ukabana bagiye ahantu bagiye gukora ubusho bw'igihumbi ukabona umukobwa mwiza agagenda n'umuririmbyi ngaha sivyo ukaraba umukobwa inza bamwe aba mu nzu nziza abayeho neza nta kazi afise akemera kagenda gukorera concert mu minyaganyaga Chochoroni urabyumva bro ndavyumva ndabwira abantu ati uyu mukobwa nta diri yo bariko ndabyumva bro ndavyumva ati jino mukobwa aranteye amakenga kabisa kwereka adakorera show ahantu oya pana tu juste uravye nibyo barimwo ifoto yiwe kijya quelque chose qui cloche uyu ari kwidiri kabisa nuko rero ubutasi bw'inkotanyi umva nivyo urumva no kuba umu espion gusa mu Burundi turaba wamaneko kandi twarabarungitse bagende batange raporo azingene bari baryosha simbizi nawe nyene none ayo makuru nyene bavuga ko bavuga vuba none ko bavuga ko baje kurondera iki ngaha amakuru biba maririki egura muryohera man igari usanga ega urumva baje abanyarwanda ikintu kimwe babicishije bagumye babatwara mu gisoda mugabe bagira yuko n'abakobwa naho arabatasi babara abantu we rero ucumukubita imwe ya munundi n'abasoda bajya batasi n'abasoda baba nyine babara nka documentation yabo bararungika badada muri kuri n'u Rwanda uvuga ko urigura ivyo ni kweri kirugira ibintu nk'ivyo ega wakeneye conquête wewe son excellence numvise avuga ijambo conquête c'est conquête qui sont afrique umva bo bakeneye barafise na ideologie yabo mbi uzokumva mu Rwanda akubwira ngo ijya ngo bavuga ngo Rwanda Urundi
ngo nurundi Rwanda. Urundi Rwanda. Urumva iyo ideology yo bafise. Baramaze kugerageza gufata uburundi. Je narabivuze kijya gihe ukuntu uravye umuvuduko nabaye basane babigira. Uzokurikira amaterevyo nakora kenshi. Uburundi bagomba kubugira province y'u Rwanda. Nk'intara. Mu muziki sinzi ko abibona. Warabona rero ko no mu underground wo mu Rwanda yaza gukorera show ngaye Bujumbura. Sinzi ko vyibuka. Warabonye u underground bwitwa bwa Airways, warabonye u underground bwitwa Rwanda. Kandi nuko baca yifashwamwe n'abarundi nyene bari ngaho nashaka bakomeye. Mugabo b'abarundi bari ngaho babikora novuga gute kuja bavuga ati ngo nabavandimwe ariko ngo n'inshuti n'abavandimwe ururimi rumwe nkuko muri histoire bivugwa ko abarundi n'abanyarwanda ari bamwe nivyo bitwaza mugabo c'est pas le cas none bo bagaca babizana mu nzira itameze neza kubw'inyungi yahereye conquête we numva yuko bagire conquête hama bagere ku nyungu zabo barakeneye Burundi tuko ngo barakeneye agataka ko barakeneye yuko Uburundi babukontrola Burundi barakeneye yuko basi n'Uburundi naho gutotwagwa basi gutotwagwa basi n'umuntu bo bashobora kumanipira basi umuntu ashobora gufyonda ibuto umuntu agira ku mabwirizwa yabo umva Burundi bube solo autorité yabo kujya byigeze kubaza muri Kongo uko bikaze none yarigeze kubi Kongo none Kongo ntuzi yuko na chef d'état major ya James Kabarebe ya chef d'état major muri Kongo biravugwa muri histoire ko igihe impunzi z'u Rwanda zihungira ngaha muri 59 no muri leta hari abanyarwanda benshi ega ibi by'abahutu n'abatutsi nibo babizanye ngaha nabo bari bireta nibo babyinjije ngaha kwera aho hari abavuye mu Rwanda ari byo bibomoye Rabyo ivyo nyene banse gusangira ubutegetsi n'abagenzi babo Rabyo memene Habyarimana nivyo yazize mu Rwanda igihe cyose uzokwemera gusangira ubutegetsi n'abandi umenye ko uzobupfuye ni hatari rero Habyarimana yaragiye ngaho agenda yarusha agenda kwemera yuko aba FPR ari b'abatutsi binjira muri leta babahereza ibice 40% muri leta bwene indege bari bayitibuye ikijya gihe yaraje kwemeza ivyo bintu nese bari bavuyemo none mu Dar es Salaam none wowe urumva yuko ngo bavuga ati bavuga bibiri bavuga bati atishwe na FPR yishwe n'abahutu ba extremist bari contre Habyarimana yemeye gushira FPR muri leta ubisanzwe imvugo ihari nini cyane bavuga yuko yishwe nabo bari basangiye abo bari basangiye nabo bakubwira ko bamuhoye iki yuko yarahaye izo 40% none we numva yuko umuntu yari umuntu mwiza none numva yuko ubwoko tuvuga tufatiye kuri ivyo dufatiye ubwo bwoko bwiyo numva ko bari bukoza amakosa oya mvuze ati wowe numva yuko yari yemeye politike ya unité nationale yuko amoko yose aserukirwa muri leta yari yavyemeye none uzize yuko wemeye yuko binjira muri leta bagaca bakwica uravyumva iyo niyo histoire iri inyuma kubera uwo baza ati none kubera muri Dar es Salaam igihe bari bari Dar es Salaam hari abakuru b'ibihugu babiri w'u Burundi amwe na Mwinyi yabakoresha inama bariko bariga inama y'u Rwanda bavuze ati iyi nama yo yagize iki yaheze kubera bo bamaze kwemeza yuko ivyo basinye iyarusha bagomba kubishira mu ngiro kabisa n'ikimenyamenya hariho ingabo 600 zari zamaze gushika i Kigali kugira zizocungera umutekano abanyepolitike bari baje bava muri FPR ingabo izahehe za FPR zitwa RPI APR urumva bari baramaze kugira ubutaka bw'ikigali bari bamaze kwinjira mu gihugu bari officiere bakingiwe na ONU kugira bazocungera umutekano baba officiere ba FPR abo bashikiranganje abo 40% bari
leta kandi ibi byo biba mu nyuma haci haba amatora mu nyuma hari guca hakurikira amatora kugira bene gihugu bahitemwo batora mugabo concept igume yindi nyene 40 y'abatutsi nk'ukire binga mu Burundi kandi urabona ko mu Burundi ko byatotse kandi nime turameze neza cyane ivyo mu Burundi bafashe byabereye ivyo bari bumvikanye kuri ku Rwanda babizana mu Burundi ubona ko utututsi byaciye bihera kabisa kweri ubu mu Burundi nta bwoko buhari bose n'abarundi asha ntabwo buhari vraiment ucobonye ubona gishingira inahe ubwoko gusa bw'inzoga ego hanyuma ati rero uwo kuvuga ati rero indege iwa yakorewe nani indege yakorewe ababifisemo uruhara bwose n'abanyarwanda yakorewe n'abanyarwanda batari bashaka yuko n'abanyarwanda tukuru point batari bagomba ibyo bazira byose bavuze ati ngo n'ababirigi bari babirimwe bari babirimwe ku nyungu z'abanyarwanda kubera n'abanyarwanda ku banyarwanda bari bacanye ni guerre civile my friend iyo ibere ryayaze hari uba yadometse mugabo nibo kuri bo ni vita ya wenyewe ariko yaba ari kindi gihugu cyateye u Rwanda kijya gihe byogira sanse mugabo abakoze icyo bita itsembatsemba ariko Jescovia namubwiye kakabandanya yibasira couple presidentielle canke Burundi nzomutsembatsemba nawe yaruka gushira ari umugore witwa Scovia w'umunyarwanda ya video yaruka gushira ko sinzi ko wayibona narayibonye ijya mera umugore umviriza jo abanyarwanda baragurikirana cyane sivyo ndibaza Scovia ndamutsembatsembye igarinze nyinshi zo gutsembatsemba umuntu urano ko abanyarwanda baba bibasira son excellence ko twamaze kubatsembatsemba rero tugomba gutsembatsemba bariko umva bamaze kuva kwa son excellence bagiye abanyagihugu oya ba premier dame bageze kuri premier dame barasubiyemo ega bobo ndakwerekere ngene bameze ndakubwira yuko urumva baraje ngaha mu Burundi barabarungisa baje ku expiona nkuko wabivuze baje arabatasi baramenya abarundi ngene tubayeho baramenya ivyo dukunda baramenya ibitubabaza baramenya ivyo twanka icyayi kiye yikurikira rero ubu barazi naho bakora ababaza abarundi kubera wo uje uvuga igitoro urabyo agati igitoro okay nireka rero premier dame tuvuge yuko ari wagurisha ibitoro iyo deja ni crime rero mpamvu ndabwira ati arabona zabwira ati twebwe hariho ibintu bama bavuga twebwe ofete Uburundi n'u Rwanda nabwo turi bamwe ndabivugiye ngaha ntituri bamwe abwazogera igihe n'abarundi twicuza kuba ururimi rwacu rwegeranye n'ikinyarwanda kubera ibintu bajya bagesera baba ariko baravuga bavana ibitwi Bugesera barafisana ibiti Bugesera n'abagesera kuri ari ntara yitwa ko bafise mu Kirundo ari abagesera ntabwo ari gitutsi ni ukuntu uvuga ati abanyaru ntamumva ntabwo ari gitutsi kuba Umugesera wana biciye bibaye imigito urabona biciye wabonye nujya ngujya hajya sinabikubwiye ngujya bose banje mucye umunya ashiramwe mubakanye umvirizana dire yiti mubakanye no kukanyuma urumva rogaji urumva nuko baga batipe bo ils ont pris le temps yo kuza kwiga Burundi bariga abarundi baramenya abarundi ingene bameze sivyo baramenya vyose kabisa ubarazi neza yuko bakoze ku gitoro ni message inyaruka iba transmit vite ko barazi neza yuko abarundi bose barakeneye igitoro rero ngo ndavuga igitoro marake sarumva nuko hariho ibintu biri sensible ibyo nivyo by'ibitoro na hariho cyubona rero aba batipe ko yabo bafise gahunda yuko badiaboliza ubutegetsi bw'u Burundi bakeneye kubutukisha bakeneye kubunukisha
naho rero cyavuga ati none tubunukishe gute ni cyahe ikintu twokora kugira abanyagihugu bo mu Burundi banke indongozi zabo ça skilvo barabigerageje kuri Nkuru Nziza d'abord batanguye kuvyita imbonerakure bafata imbonerakure bazita milisi kandi barabigerageje barakigera ko mu frère urazi ko na Nations Unies zita imbonerakure ko ari milisi urabivuga bro bisigura yuko urumva imbonerakure zigereranywa n'intera hamwe urabyumvaga bro nibyo rero barabigerageje ivyo mugabo mu nyuma imbonerakure zigenda ni buke nibyo biriko biraza tuko turerekana indi face imbonerakure za vrai zarizo urabyumva cyo zikora yego ndavyumva imbonerakure n'ugwaruka rwo Mr David nta ntuze namwe bifitanye n'ama milisi kuko ushoboye gufata nk'imbonerakure ukazitiranya n'intera hamwe batwaye by'intera hamwe zakoze mu Rwanda utwara neza yuko abo bantu bafite indangiro bagomba kugerako barabonye uko iby'imbonerakure ataho bigera ivyo bijapa sibyo yego mu nyuma bace batangura baziko Nkuru Nziza baragerageje kumudiaboliza mugabo mu nyuma dusanga batibe ko aratubesha tugiye tumwegereye neza dusanga umuntu mwiza birahera urabona neza yuko bavuga ngo agomba kwigumiza ku butegetsi urazi yuko naho yaciye ataha yatashe atitoje hari hatundi mukuru w'igihugu yego uyu mugihugu dufite rero n'ubunyene nabone bari ko baragira iki aramudiaboliza bari ko bamwita na wene ahandi mazina ngo afatana na FDLR ko umuntu arubahutse aragiye imbere y'amakamera yabo kubera abazi yuko twabahaye umwanya turabizera turabakurikira tubagira batuzi ngo nabavandimwe ajya ama media yabo twizeye twarungitse n'abantu bacu bagenda kuyavugirako kugira radio hano twagira ibiki tuzi ngo ni kuneza nitwari tuzi yuko bagiye twarungitse bagomba gucreate attention yo ngaha ituma bwa burozi bwabo ya poison batanga ariho bagomba kuzoyicisha suro ngo bafise ngo ba followers nuko ngo bafise ijambo hana ya rufatwa abantu bakwizeye tukakwizeye tukizera ijambo ryawe uvuga nibyo bisigura yuko tuturoga my brother ikibazo rero nuko rero hari abarundi bamwe bace bagira uko bagahora kandi ari uwo mwanya wari uhari kugira nabone bagira iki bavuge ntitwaze ngo ngo bafise ngo 500,000 abone ngo afise 1 million d'abone ngo ari wacha impoza ikintu guco cyakira uko babyumva ego kandi barabivise systeme yabo iyo ukura babwiza ukuri baca baza bagutuka yuko bagize ukuri je mvuze ikintu singomba tugihurizeko kijya gitutsa ko nti gitutsi mbwira ari byawe nyereka amateka yawe ya nyayo menya y'ukuri menya ibyawe by'ukuri abivuga bro ego naha rero tuzocusanga na kino kiganiro dukoze ucusanga amajorite y'amakomantere bace bashiramwo ubwo n'urutera hamwe nuruki bakavuga ijambo binabiriya kubera iki barazi neza yuko ibinyuma bariko baragira bo bafise ihangiro ibabwira ngo premier dame ngo agurisha ibitoro bagurisha ibiki my brother sivyo uri umutambukanyi wanye n'icubahiro umukuru w'igihugu umenye neza noir blanc ankurere yuko twese wewe uri hajya uburi hajya kugira twebwe utwigire ibibazo byacu udutunganirize urazi yasobwe devore tuba dufise ntaco uzotuburana kabisa ivyo urabitse warubizi ya ndabizi ya niyo mpamvu uzosanga president n'umuryango wiwe bagira ikintu cyitwa intendance kandi iyo intendance baragira intendance ibigizwe n'amafaranga menshi sivyo umukuru w'igihugu n'umuryango wiwe bakenera bakoresha umwaka ayo mafaranga rero ninda yatanga ni wewe ni jewe cyane gose umva yuko akeneye kandi kugurisha ibitoro byaro ngandi mafaranga yi oya mbira ico kindi kintu cyo tuma nta gihari oya ukimbwire nta gihari yose genda kurondera ibitoro kugira amafaranga yajane nta gihari unambirishe ukweli kwa ico kitu namba jewe ntanga ikori sivyo ego ijya kora ijemba ntanze ni kugira umutambukanye n'icyo umukuru w'igihugu ntihagire ikintu na kimwe abura kugira agende kwiyumvira
ubwenge bwe bugume bumeze neza bwashoboye kwiyumvira ati burya abarundi abana b'abarundi ari abana bavuka imitima yugurutse none nta kuntu norondera abadagi baze ngaha bazana imitahe tugira ukuntu twubake ibitaro bizoza kuvura abana akainfluence amahanga kugira ngo abazi none ntabyibona none ko hariho abagore bavuka bafise ingwara zo mu kigo nta kuntu twogira ukuntu abo bagore ivyo oyi kandi tubimushimire kugira avyiyumvire d'abord umwe yuko yarafise possibility yo kwicarira muri irya ntebe akisinga inzara akishiga akaruja reve ku buryo asokanye na son excellence bavuga bati ego cyane gose mugabo wa prefera kugira iki kuja mu mirima kuja hehe yava mu murima agiye gusangira n'abana muri programme yo kugaburira abana sivyo mugabo tantuzokumva ngo bigori ngo badandaza ngo nurabidandaza hose bariko bararondera inzira gusa bamudiabolize bavuga bro none nakubwiye yuko ni itegeko turi mu gihugu cya mbere gikurikiza icyo bita amategeko cyane gose jewe ndavye ivyo son excellence amajambo ashikiriza ivyo avuga uburere atanga n'ivyo akora ahagarikiye amategeko y'igihugu sivyo nawe muzosanga iryo tegeko ry'igihugu yariho nyanza uravyo kandi itegeko nyene niyo rivuga kandi yuko umukuru w'igihugu ahabwa ibyankenerwa kugira ashobore kurangura neza amabanga y'igihugu naha rero usanga rero abantu baba bafise ibindi bintu bagamije bacagereza kubera ko twabahaye gusa ikintu cyitwa icizere mu kirundi twabizeye ati reka ibintu byabo reka turabiraba byari kuba byiza badusangiza ivyabo mugabo kujya kuntu bamaze kubona yuko nabo tubakurikirana sivyo twabakurikiranye bakacabona ko bagomba guca batuzanira uburozi iwacu natwebwe cyo tubizibira iyo ari byo twita itsembatsemba iyo nkuru yose umuntu wese turayitsembatsemba isingiye Bamega bro. En fait ni gutsemba ubwo buryo uvuze. Ubwo buryo ivyo byo kudiaboliza. Ubwo baradiaboliza twebwe icumyene babagira tubitsembatsemba bikagumira nyene mu kirere. None ko riki none bashaka kudiaboliza la peuple Burundi nuvuga abene gihugu b'abarundi ko riki bagomba kugira ivyo bintu. Za conquête. We numva yuko umva bo barafise inyungu barondera muri Kongo. Watwara iperereza mu gihe ca ndadaye cyane ntajyamira arakubwira neza yuko ndadaye kuba baramwishe nuko babona yuko hari abantu bafise inyungu muri Kongo batogerako urabona ko hari abantu bavuga bati je tushobora kwifatanya n'abantu n'inkozi z'ikibi ibihugu by'abandi nibiro nk'amaho natugutumaho urabona ko ndaje ntubone ngaye Bujumbura twicaye ho gahiye bro ayi Bujumbura yego BJ ndi rumata we nje gukumata kwa naramasi hariyo abarundi bakunze kuvuga ngo hariyo igice cy'abanyarwanda ko muri baba batanezererwa cyane n'ukuntu abarundi babanye byo bari byo igice cy'abanyarwanda rero uruhande rw'abanyarwanda bamwe abanyarwanda n'abarundi tubanye neza ikibazo n'indongo z'abanyarwanda ufite urumva indongozi zo mu Rwanda zigerageza gutuma abantu kwankisha abarundi indongozi z'abarundi indongozi z'u Rwanda uzorabe imwere babigenza bagerageza kutwereka yuko dufise abarongozi babi mon frère wewe ndibaza kare wari muri reportage vya Paege urumisa amatemonyage y'abajene naravyumvise bari kukivi kabisa urende bahawe amafaranga nta amafaranga na leta yego mbwira iyo leta ihereza abajene amafaranga itaravye umugambwe itaravye ubwoko itaravye iki umbwire waje usanga rero wewe wahawe umutahe na leta uje kuyangura imigambi hari umujene twari twicaranye ambwira ati jewe akazi nkora je ndi mu beneficiaire ashika kuri kangahe ku muntu yakuye umutahe muri Paege mu beneficiaire kumunagira kangahe wewe n'umugambi sigwiwe uwo mugambi waravyaye n'ibindi mugabo wa mbere wavukiye muri Paege none uwo murongozi ni mubi oya ni mwiza cyane none niyo mpamvu rero ncavuga ati jewe ukumbona ukumpagaze umvaga bro ndavyumva sishobora kwemera yuko
nobona neza indongozi z'abantu zituma ugwaruka ati genda bajya abantu mu madiabolize, genda bajya abantu mu bita no mazina mu bigenzuku mfise kuzibira ngo nume uri umu influencer. Urumve ko icyo kintu watacho no kwemera. Umva rero ni wahani wacimvuga ati reba influencer ati reka duhaguruka ibintu tubizibira. Tubibeshuze. C'est ça. Nawe rero naciye mpaguruka ndavuga ati ibi bintu atupri utegerezwa kubibeshutse. Ingwara twagiye kugira nuko twagiye kubura n'izindi nguvu z'abantu b'abayobozi nabo indongozi izo nyene ziri mu munyenga w'ivy'igihugu. Nabone bahaguruke kabisa. Ega iyo tugeze ku mutekano w'igihugu twa turi mu rugamba uba priority. Je ndakubwiye yuko indongozi zibafasha iki? Nabone bahaguruke ga nabone n'aba influencer. Nebaze ko ata influencer bagira. Ega n'indongozi n'aba influencer my brother. Hari abayongozi bamwe hari nk'abashikiranganje nawe akwiye kuvuga ati kujye kundi mushikiranganje wo mu Rwanda haguruka akavuga ibi nibi nawe akadutera intege kabibesha mu ibi bimwe n'ivyo du genre. Urumvaga bro ugabona ati turi kuri front. Bro uno munsi intambara ziri kwinshi simaka intambara ngo z'amasasu cyankiki. Oya hari izindi ntambara ziba kumbuga ngo nabisiguye gihe kiramvuga yuko twebwe twabaye mu buhungiro twarabonye ingene abantu bahungiye bitaye igihuha. Igihuha wewe jambe igihuha ntabyumvise. Ego nabyumvise. Umuntu agatanguza igihuha abantu bagahunga. Wewe baze ko muri 2015 bibaze ko abantu bahunze ibihuha cyane gose. Bavuga bati ngo imbonera kure zigomba zica abantu ngo ziriki abantu bagacatangura gutekera bakagira iki bagahunga. Nubu nyene bari babitanguye baravuga mama ngo abanyamurenge ko barabica ngo bikirere baravuga ibintu byinshi cyane. Arone video tugeze kubana novuga wonyene wagize kuvuga ngo yigeze kuba twara chef d'état major muvuga yagiriza novuga nyene cyubahiro w'igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi ngo bari ko arategurana genre bya genocide ngo ngategura genocide. President genocide yo yitegura gute yo yitegurana nande kuri mu president arabibeshuje ko mu biro vyiwe abayikiranye n'abatutsi abamugendanira entourage yo bwira ati baraje burya ngo mbagumara biwaye kandi aribo bahanuzi biwe. Oya micegera ciwe ari mututsi yo mugisha gutya bwati ngoma ndakwica. Kandi commandement we itangiraye chef umukuru wa karumu ari umuhutu cegera cyo n'umututsi ari umututsi cegera cyo n'umuhutu umavyo genda none basire afise inko ari no avuze ati ngo n'igisirikare cy'u Burundi kiravanze. Naho rero ubona yuko abo batipe barafise ukuntu bababazwa n'ingene mu Burundi leta ihari ari leta ihagaze ku bumwe. Uravyumva twimve yuko turabarundi mugabo turabarundi tuzi neza ko muri abo barundi harimo abahutu n'abatutsi n'abatwa. Ivyo nibisanzwe harimo n'abandi usanga ari abasabye ubwene gihugu hari n'abandi usanga ivyo ni bya bintu dukuze ko ari barundi ati ngo wamuhutuwe wa none nta barabu b'abarundi bahari gare buziye bahakiza Imana abandi bamiri mugisha so mwarabu ese umurundi. Uravyumva afise umurundi afise basokuru we ngaha uragenda ari yazamuyinga hari abarabu baje kera mu myaka y'igumbi 1800 mbwa mu nyuma bahawe ubwene gihugu barabarundi kandi iwabo batahandi bavuga bati iwacu ni ngaha. Ego uravyumva kandi ushobora kubakumira. Urabimbaga bro. Naha rero usanga rero ibintu bimwe iyo dukeneye kuvyerekana side irimo twari dukwiye gufata bwa idea y'iwacu agakuza ino reality twe tubayemo kwera ataruko abafise ibinyuma zo batudomina. Ni nk'ivyo nyine bariko baravuga muri no minsi nko mukobwa wari wavuze ati ari video kagushira kuvuga ku rubuga ngurukana bumenya avuga ko ngo intera hamwe ngo ziri ngaha. Ivyo byuko intera hamwe ziri ngaha maze kuvyumva natangiye kuvyumva kuva nka 2000 kuva kera nivyo batanguje igihe bagomba kudiaboliza nkuru nziza ngo muri security yungacungirwa n'intera hamwe. Yushirwa n'intera hamwe dufise FDN ngaho ari ngaho kandi yatojwe yigishijwe neza izakazikora ifise ethique militaire byose babyigishijwe bakamenya ati bazi neza igisoda. Bavuga bro bashugenda gutora intera hamwe ese kumva ivyo bintu making sense kabisa. Urabyo ko intera hamwe zigiraye. Urabyo kirumvikana abashinze izo ntera hamwe bari muri rebellion n'abantu bari contre n'abantu vuga bari muri FAR barashaje afite imyaka ingaho yavuye mu Rwanda afite 20 wafite imyaka 50 ninga wavuye kijagi none wowe niyo chaza kugira
urabumvaga bro birumvikana neza cyane ibintu usanga ataho bifashe umva ni amakuru usanga bindi byo kuvuga ati bo bafise ihangiro ryo gufata banyishe abarundi butegetsi buhari ivyo rero n'ibintu takubwiye yuko ivyo ntibishoboka nk'aba influencer rero muri ko murakora kugira ngo ayo makuru y'ububeshi kugira ngo muyabeshuze ni giki muri ko murakora gutanga ukuri twebwe ni twatojwe gutukana tubatanga ukuri muri ico gico kinyuma todeje ugitsembatsemba ikinyoma ni ikinyoma kwera ikinyoma cyawe uracita ukuri nanjye nkamamvise ukuri ko la réalité ivyo wibonera bajya abanyarwanda bose baraje nka mu Burundi bari bafise mission genda murabe ingene abarundi baje nk'abakoroni abakoroni bwa mbere mu kuza bazanye abamissionnaire baje bafise bibiliya kwespiona bakaraba kwespiona baraza bagati abanyafrika bameze ukuntu no kubemera imari imwe batuma umugore umwe cyangwa abagore babiri tugenda ukuntu no kurusawa okay tubigenze gute ryo tubasambura nabo rero bayaje baramenya abarundi bose baramenya ubutunzi abarundi bafise ubumwe bw'abarundi niki byose baramenya ati none kugira abano bantu dushobore kubasambura tubigenze gute naho rero babanje kurungika bagira journaliste babasani babo ubibuke yuko na Afrika mu gufatwa banje kurungika abapatiri c'était de la culture religieuse même no muziki biri muri culture niyo mpamvu abanyamuziki batoga muri ministère de la culture nakuri muri ministère de la culture rero naha rero bitwaje culture kugira badufate miri babyumva rero tubwo twaramenye iryo banga twarabibonye kabisa n'abazungu batanguje culture mu nyuma cyabazana inkoho n'abare batanguje culture burero bariko bagerageza kudiaboliza lo systeme kugira inkoho ize abene gihugu banka abarongozi bahari kandi cyo babahora kabisa kwera wibuke yuko n'abambere baje batwereka ko ivyo dusenga atari ivyo ivyo twemera atari ivyo atari ivyo hama mu nyuma ni habujemwe ibyitso n'abandi bantu batwaye navyo abariho bacako arumva ngo bamaconco nabandi naha rero nubu ntihuburamwe nawe tube nk'aba influencer cece duhaguruka ivyo bintu tubizibire hakiri kare. Yes, urakoze Simbizi wasema vumba numva yuko dufise byinshi kubavuga ariko tuzofata undi munsi kugira ngo dusigure neza uburyo buramvuye ko arashyize no ku mupaka navuga Burundi n'u Rwanda warerekanye n'ama video ku mbuga za kumbure bogende bakazibona bimeze neza cyane kumbure Simbizi reka ndagushimire cyane gikindi igihe cyo uzonkenera je niho nzobana. Asante sana no mu ndwiza kumbure barashobora kuronka ikindi kiganiro nangorane kubera abarundi bagomba kumenya ukuri.